igikorane kidasanzwe c'ikanguro, ubutumwa bwiza n'ibitangaza. Nguyu wa mukozi w'Imana Reverend Jin Sangwa ava mu ishengero rya Beloved Church muri Korea y'Epfo, yamakoreshwa ibitangaza n'Imana. Yagarutse mu Burundi mu gikorane kinini cyane cyatunganijwe n'ishengero rya Beloved Church yifatikanije n'urunani rw'amashengero yo mu ntara ya Ngozi. Ivyo bikorane bizobera mu ntara ya Ngozi kuva kwigenekerezo rya 28 gushika igenekerezo rya 30 kwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ku kibuga c'umupira w'amaguru ku Gasaka. Ivyo bikorane vyose bizora bitangurisaho 8:30 z'umuhingamo. Hazoba hari abaririmbyi Anise Butata akunzwe cyane mu gihugu ca Tanzania n'abandi baririmbyi bakunzwe bava mu mashengero atandukanye. Kaze muri benshi muri ivyo bikorane muravyibuka uko yakoreshejwe n'Imana kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019. Abagwaye, abagendana ubumuga, ababoshwe nimubazane muri ivyo bikorane batahe babohotse. Imana yacu ni Imana y'ibitangaza.